ubu nyene ndatanguye ntanguranye kandi n'intare itinywa n'izindi zose mu karere k'ibiyaga binini. Ndabibutse yuko yarongwe etamajoro zishika zibiri, iya Kongo n'iy'u Rwanda, nibitarigera biboneka mu karere no muri Afrika yose. Aragira ati abahoze bipfuza yuko u Rwanda gokomekwa ku bihugu vyabo, n'uyu munsi umugambi bari bafise nanone ntibigera bawureka. Uyu munsi barabandanya, ariko batigezwe kwibonera ko akaga gakomeye cyane. Mbere yuko ninjira mu mwanya makuru mu buryo bw'idonido, ndaguhaye ikaze kandi ndakwipfurije ibe vyiza. Nizere ko wahijije kugira ijambo sabone. Hari ibitekerezo bibiri bituruka ahantu bibi cyane biteye n'agahinda. Icya mbere cyaturukaga mu baturanyi, bavugaga ko u Rwanda atari igihugu gishobora kwiyobora, cyari cyashwanyaguritse. Ku bw'izo mpamvu igitekerezo cyari ukugira ngo kibe cyakomekwa ku bihugu duhana imbibi, buri gihugu gifateho n'ikindi gifateho, kubera ko u Rwanda ntabwo rwari rukiri igihugu. Abari bafite ibyo bitekerezo n'ubu baracyafite izo ndoto, baracyabirota, ntabwo babiretse. Urakoze cyane Mutama, atakini nshobora kurenzako. Ndababwiza ukuri, intambara y'akarere akatari gakiye ivugwa akatari gakiye. Ikindi naco hagiye haboneka impari zikomeye cyane mu bihugu turimwo, u Burundi, u Rwanda, eka na RDC, ntitwibagire n'Ubugande. General Retired James Kabarebe yagize ati akabaye icwende ntikoga. Nivyo koko abahoze bipfuza kugirira nabi u Rwanda n'uyu munsi ntibigera bareka umugambi wo kubitegura. Nobibutse yuko ni ibihugu bibanye, ibihugu bituranye. General James Kabarebe avuga yuko ibihugu bituranye arivyo vyahoze vyipfuza kwiyomeka ko u Rwanda ntibigera bareka rero uyu mugambi. Ibihugu bituranye mbega nibi zi yuko namwe muciya kenge, nta bindi no Burundi, ni Kongo n'Ubuganda, kuko nivyo vyegereye igihugu kibanye c'u Rwanda. Ariko Ubuganda sindi bubugarukeko, ndagaruka kuri Kongo n'Uburundi uyu munsi kuko ni bubadoma ko urutoke cyane cyane mu bijanye no gukorana na FDLR mu gwinyesha mbasize ukoze genocide mu mwaka w'1994. Intambara y'akarere n'ibindi bitandukanye, mu gihe kandi intambara zibandanya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru akomeye cyane aturuka ku mirongo imbere ku rugamba aremeza vyinshi bitandukanye. Mbere yuko ndagaruka kubijanye n'iyi ntambara ishobora guhuza u Burundi, u Rwanda, Kongo, mbega akarere kose kakaba umunyota, mu nkundire kandi mu nyemere mbanze ndabashitse ko update zikomeye cyane kubiriko birabera ku mirongo imbere ku rugamba muri Repubulika ya Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibice vyinshi cyane birimwo za Kamanyora n'ahandi hatandukanye biraboneka yuko biriko birabonekamwo imigwano ikomeye cyane. Mbega novuga yuko uvuye Kamanyora werekeza Gatogota, ukava Gatogota ukerekeza Ruvunge, ukava Ruvunge ukerekeza Bwegera, nanone ntibibagire guhita ushika za Sange, niho nyene ucubandangiriza mu gisagara ca Uvira. N'ahantu kandi M23 yipfuza kuzorira Noheli, ikarira n'umunsi mukuru wo gutangura umwaka wa Bonane. Ariko uyu munsi biraboneka yuko bigoye cyane. Ni mugihe kandi ibiganiro nanone Washington, amasezerano ategezwe gutegwa ko umukono hagati y'u Rwanda na RDC n'ibindi bitandukanye. Ni ibiganiro vyitabiriwe n'abatari bakeya. Mu nyuma amasezerano nayo akaba yaritabiriwe n'abatari bakeya. Mu biganiro u Burundi nibwira bujayo, ariko mu gutera umukono, kudoma umukono ku masezerano y'u Rwanda na Kongo, u Burundi buriyo. Nyenico wa President Evariste Ndayishimiye arongwe igihugu c'u Burundi, niwe nyene yaserukiye u Burundi mu bijanye no kuja kurabarira ibijanye n'ayo masezerano no kuyatera ko umukono. Tukiri ku ntambara kwiriko birabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, guturuka ku igenekerezo rya 3 kwezi turimwo hatanguye kuboneka imigwano ikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zaratatse ingabo za M23 mu bikorwa bitandukanye vyagiye bisiduka. Amwe nanone mu masoko yacu aherereye hajya ayaturuka mu basirikari b'u Burundi bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, yemeza yuko u Burundi bwatatse M23 bukoresheje ibigwanisho bikomeye cyane vya muzinga, nanone vyari ku misozi hano i Burundi. Ni mugihe kandi M23 itari yatanguye kwiyumvira umugambi wo kwishura nanone ivyo bitero vya FDNB, ariko bidatevye M23 yatanguye gufata ingingo zikomeye cyane. Nize ngingo yafashe, harabibaza bati nane mbega M23 yoba yaratinyutse kugaba ibitero bikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi zari mu gihugu, ko ingabo z'u Burundi zimwe zari ku butaka bwa Kongo, izindi zikaba zari ziherereye ku butaka bw'u Burundi.
bisiguye yuko Uburundi bwaratatse M23 buri mu Burundi bwongera buyataka buri muri Congo, ariko M23 yoba yarubahirije ibijanye n'ivy'urugamba. Reka tubigaruke ko navyo. Kamanyora intambara zirakomeza, imirwano ku munsi w'ejo hatanguye kumvikana amasase atari makeyi guturuka ku igenekerezo rya 3 gushika ku rya 4, n'ubu anyi umutekano ntwifashe neza. Ibintu birabandanya kwiyangara mu gihe amahoro n'umutekano bitegerezwa kuboneka. Intare za Sarambwe aribo bagwanyi ba AFC M23 bariko barakora ibishoboka vyose mu kugarukana ituze. Ingabo z'u Burundi Wazalendo, FARDC n'abacanshuro bariko barashora ibishoboka vyose, bariko barakora ibishoboka vyose mu kusenya no gusambura ibitari bike cyane cyane mu duce twafashwe na M23. Nubwo biruko M23 iragerageza nano kugarukana ituze n'umutekano. Ingamba z'ubwirinzi M23 yatunguje abatari bake mu kugaragaza ukumira ibisasi, kabirya nanone twiboneye kuri kote y'igihugu c'u Rwanda mu ntango z'ukwezi kwa mbere, mu gihe hafatwa igisagara ca Goma. Ukwezi kwa mbere no kwa kane no kwa gatatu nta yindi nkuru yari ihari uretse uko u Rwanda rwakoresheje ingamba z'ubwirinzi mu gukumira ibitero vya SADC n'ingabo za FARDC zari muri Congo zari zitanguje umugambo wo gutangura kwiyumvira kugaba ibitero no kuminsha ibisasu vyinshi cyane mu gihugu c'u Rwanda. Ari naho nyene u Rwanda gwerekanye yuko atawushobora kurufyirako. Ibintu birabandanya kuyangara muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. M23 nayo yagaragaje ibikorwa bitandukanye ukumira ibisase bitari bikeye. Abeshi batangaye cyane bavuga bati none mbega M23 ni gute ironka aka karyo mu gusubizayo ibitero vy'abansi. Ndabutse yuko ingabo z'u Burundi zariko ziragawa ibitero bikomeye cyane mu banyagihugu baba civil, kuko ibice vyabereyemwo imigwano vyarunzwemwo ibisasu, nanone ni ibice bituwemwo n'abantu batari bakeye. Ikindi naco hariho impunzi z'abarundi zitari zikeye zirereye muri Congo nazo zivuga ku vyabaye. Ni mu gihe kandi hariho n'impunzi zikomeye cyane z'abanyekongo zashatse kwambuka zija mu Burundi ariko biranga. Ni mu gihe kandi zari zanse kwambuka zija mu Rwanda ziciye ku mupaka wa Kamanyora uza RDC eka n'igihugu c'u Rwanda. Hari impunzi z'abanyekongo kuri ubu zigaragaza yuko zigipfunze umutwe nanone zanse kwerekeza mu gihugu c'u Rwanda. Ivyo bisigwa iki kubijanye na diplomasi n'ibindi bitandukanye n'ibijanye n'imirongo y'imbere ku rugamba kwiriko birabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Nabibutsa yuko abarenga 200 aribo binjiye ku butaka bw'u Rwanda bahungira bivanye n'umutekano muke utari wifashe neza muri Kamanyora, n'ubu anye biboneka yuko bikomeje. Ndabwiza ukuri M23 mu kugaragaza ubukerebutsi, ubwirinzi, ubugwanyi n'ibindi bitandukanye vyagiye biboneka, byabonetse yuko yabashije guhagarika ibitero bikomeye cyane vyari kubandanye bisambura ibisagara bitandukanye nanone no kuyikura mu nzira. M23 intumbero yayo niyi ati nta kindi gishobora gukorwa mu gihe ibiganiro vya Doha, Washington n'ibindi vyagiye biboneka ariko ntibitore umuco. M23 yarahiriye kuzorinda ubusugire bwayo, ikarinda abanyagihugu mu bice yarangije gufata n'ibindi bitandukanye. Uyu musi iciyumviro ca M23 nkuko biriko birakwiragizwa n'inkuru z'abatari bake kiragira giti: dutegerezwa na cyane kurira Noheli nanone no gutangura umwaka mushasha nkuko kujya twabikoze mu gisagara ca Goma na Bukavu. M23 mu gutangura ku mwaka ibigomba gutangurana intumbero zishasha, harimo no kwihagira igisagara ca Uvira, ariko abeshi bakabitwenga bagira bati oya ntibikunda kuko FDNB irakizura ajya hose. Ikindi naco iteguye urugamba. Wamenya yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agishika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yihuriye na mugenzi we Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Nta bindi byayaza. Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi yuko kuri ubu ibintu bikomeye cyane. Ikindi naco umwansi yatanguye nanone kumugaba ko ibitero. Ikindi yamusavye ngo nuko yomwongereza amahera yamuhaye kubijanye no kubandanya intambara zo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Abeshi batanguye kwiyumvira yuko Perezida Ndayishimiye bafise ubwoba kubijanye n'ivyo babigiye gukurikira umwanya ku mwanya. M23 mu nyuma yo kwiyumvira ingingo ikomeye cyane yo kurira Noel hajya mu gisagara ca Uvira, nta yindi ngingo ikomeye itegezwe gufatwa. Mbibutse yuko uvuye Kamanyora ni birometero bike cyane ugashika hajya Uvira, ariko ni navyishi kuko nanone inzira zaho ziragoye, amabarabara ashika Uvira aragoye cyane. Uvuye Kamanyora ucushika hajya za Gatogota, abahazi murahazi, ni mu gihe gito cyane uvuye Kamanyora
werekeza Gatogota. Uvuye Gatogota kandi uca werekeza muri Ruvunge, aho nanone hariko harabera intambara zikomeye cyane. Ariko Gatogota hariko harabera intambara nane z'amasase mato mato n'amanini manini. Nayo muri Ruvunge harumvikana inko zito nane ku mirongo imbere ku rugamba. Uvuye Ruvunge naho nyene uca werekeza za Bwegera, aho nyene naho hariko harumvikana amasase make, aho AFCM 23 iriko iratana mu mitwe na coalition ya FARDC harimwo Abarundi, Wazalendo, Imbonerakure eka n'abandi batari bake. Mugabo no kubwiza ukuri ibiriko birabera hajya birate ubwoba. Irindi barabara rica ribandariza za Sange, uvuye Sange uca ushika mu gisagara Uvira, nanone ugatangura kwifatira agakawa kawe. Ariko uyu munsi biraboneka yuko bigoye cyane. M23 irashobora gukoresha strategie zitandukanye zagiye zikoreshwa nanone mu kubohoza za Goma. Goma murazi yuko hari harinzwe n'abatari bake, hari hacungerewe umutekano ku rwego hejuru. N'ingizi ngabo ziriko ziragwana na M23 uyu munsi nyene zahoze hajya muri Goma, ariko zarahakuwe izindi zirahunga, izindi zifatwa mpire n'umuhari wa M23. Amakuru akomeye cyane asigura yuko M23 hamwe yo kwihagira ibi bice bitandukanye nari mpejeje kuvuga vyoroshe cyane kubandaniriza muri Uvira. Ikindi naco no kwibutsa yuko abagwanyi ba M23 bamwe bariyo. Ikindi hari ramfor ziriko ziraturuka igoma. Nabonye ivyombo bikomeye cyane, amato menshi cyane y'intambara arimwo abasoda ba M23. Abeshi mwayiboneye nimwashika nga nanone muce munyarukira muri group yacu hama muronke ay marresi atari make agaragaza ingabo za M23 nanone zibandaririza mw'ivyo bice bitandukanye. Ubwato bwabonetse bushika hafi ya Bukavu buri kwerekeza ariko harabera imirongo imbere ku rugamba, nanone ariko harabera intambara. Nta kindi no gutanga ramfor nanone ku basirikari bayo baherereye mu bice bitandukanye biriko biraberamwo intambara. Ingingo imwe rudende ikomeye cyane itegezwe gufatwa no kuzibira amwe mu barabara nanone ingabo z'u Burundi ziriko zirakoresha mu bikorwa bitandukanye vyo kwambutsa ibitwaro. Ndakubwiza ukuri ibi biriko birasiga abasirikari benshi bagandaguriwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Umusirikari vyarahiriye uyu munsi ariko arabishira mu ngiro, ariko nanone mu vyo barahiriye ntiharimwo ukugwana intambara badatahura. Abasirikari b'u Burundi n'uyu munsi nyene ntibatahura intambara bariko baragwana, ariko anye nibaza yuko uyi batanguye kwitahura bivanye nuko ibiriko birabera hajya nanone bishobora gukwegera u Burundi akarambaraye. President Evariste Ndayishimiye agiyeza kuva mu Burundi yerekeza i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hatanguye kuboneka impari zikomeye cyane mu basoda nkuko bivugwa no mu basirikari akomeye cyane atashimye kwivuga imyidondoro yo kumvuza umutekano wiwe. Amakuru akomeye cyane kandi asigura yuko President Evariste Ndayishimiye ibikorwa biriko birabera mu butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ubwiwe atabivuga ko rumwe na bimwe mu bihanganye bikomeye cyane vyahoze bigwana muri FDD. Amakuru akomeye cyane asigura iki? President Evariste Ndayishimiye tukiringa kuri update kubera muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. No kubwira yuko umukuru w'igihugu nyenco wa President Evariste Ndayishimiye ubwiwe niwe nyene yipfuza yuko izi ngwano zobandanye, ni mugihe kandi Abarundi hafi ya bose bipfuza yuko ibi vyohagarara kuko intambara irasambura ntiyubaka. Niye mpamvu President Evariste Ndayishimiye yipfuza yuko intambara ibandanye kandi ishobora no gukwega akarere kose. Ubwiwe aravyivugira avuga ati iyi ntambara ishobora kuba akarere kose, turahamagarira guhagarika u Rwanda. Niko President Ndayishimiye yatangaje imbere y'abadiplomate batari bake abasaba yuko bufatira nanone ingingo ikomeye cyane u Rwanda nanone bagahagarika ngibiriko biraba. President Ndayishimiye ubwiwe avuga yuko intandaro y'ibi vyose ari igihugu c'u Rwanda. Avuga yuko biriko birabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo atabandi babirongo uretse RDF igisirikari c'u Rwanda. Ivyo u Rwanda ruviyamiriza kure rukavuga yuko ataruhara rufise kwiriko birabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. President Evariste Ndayishimiye na mugenzi we President Felix Antoine Tshisekedi akeshi bumvikanye mu majambo akomeye cyane bavuga bati turipfuza gukura ko ubutegetsi bw'u Rwanda. Never muri Fleuve Hotel i Kinshasa yabisubiyemwo inshuro zishika zitatu. President Evariste Ndayishimiye imbere y'ugwaruka rw'abanyekongo yabisubiyemwo keshi. President Felix Antoine Tshisekedi wewe nibaza yuko ari indirimbo imwamamwo. Ivyo rero bisiguye ikintu gikomeye cyane. Nivyo naringize ngo ngaruke ko Retired James Kabarebe ndabibutse yuko ibi vyose yarabivuze kandi yabivuze na mbere n'ubu aracabivuga. No kwibutsa yuko mu misi iheze yasubiye kwizigirwa
mugabo n'umukuru w'igihugu nyene wa Perezida Paul Kagame yawe amabanga akomeye cyane kuri ubu ni umujenama akomeye cyane muri presidence kwa Perezida Paul Kagame mu bijanye n'umutekano. Biroroshe cyane yuko ibi vyose biribuze kuba kandi biribuze kugira ingaruka zikomeye cyane kubo kwimvira intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Kabarebe arazwi, ikindi ubuhinga bwiwe nari ntibugereranywa mu mwaka karere. Turazi ivyabaye muri Congo, turazi ivyabaye mu Rwanda, turazi ivyabaye ku rugamba rwo kubohora igihugu n'ibindi bitandukanye vyagiye biboneka. Mugabo ibi biriko biraba birasigura ikintu gikomeye cyane. Ubwiwe aragira ati abipfuza komeka u Rwanda ku bihugu vyabo abona bo mu bihugu bibanye kuri ubu ngubu umugambi baraca office. Basa nk'umusoda ca wiyumvira yuko atakindi gitegezwe gukorwa nugukaza ingamba z'ubwirinzi, ugutegura intambara nkuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yasigaye yuko ushaka amahoro ategura intambara. Erega nanone ibihugu ati ntivyigera bikunda u Rwanda na rimwe, ateka vyiyumvira imigambi mibisha ku Rwanda harimwo ibikorwa bibandanye kugaragara. Ibintu bundi ntabwo biri mu kinyegero kuko biboneka yuko Burundi, Congo n'abandi batandukanye babandanya gufasha umwari wa FDLR mu bikorwa bitandukanye, kandi FDLR atayindi ntumbero ifise uretse gusambura leta y'u Rwanda igakura ko ubutegetsi bw'u Rwanda, ikindi naco ikagaba ibitero bikomeye cyane ku Rwanda n'abanyarwanda. Ibi kandi bisigwe ikintu gikomeye cyane nk'umusoda General James Kabarebe akatari gake aritegura vyinshi. Ikindi naco kuba aheruka kwigizwa imbere, ikindi naco Perezida Paul Kagame akamwiyegereza nkuko vyari bisanzwe mu misi yaheze nanone yo kubohora urugamba n'ibindi bitandukanye mu bindi bihe bitandukanye vyagiye biboneka. Birasigura ikintu gikomeye cyane. Uyu muhinga hamwe utomwiyegereza wowe uri ko wihenda cyane, kuko nanone ni ikintu gikomeye cyane kwiyegereza umuntu aciye akenge kandi afise ukwiyumvira gukomeye cyane ku gihugu. Ibi nivyo vyabaye kandi nivyo bitegezwe gukora ku karere cyane cyane abakarimwo bipfuza umugambi mubi no kugaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi nzobigaruka ko nzobakorera icegeranyo kigaragaza ubuhangange bukomeye cyane bwa General Tade James Kabarebe, ndabereka ingene yagiye agwana urugamba n'ibindi bitandukanye vyagiye biboneka. Harabambajije bati none ndi gute yatwa etat major muri Congo atwara etat major mu Rwanda, aho umusirikare w'igihanga gikomeye cyane wagwanye n'intare nk'uko ubwo yavyivugiye. Ibi nzobigaruka ko mu kiganiro tuzokorana kandi tuzogirana. Wicu usabwa no kumanuka musi video karabanditse ijambo sabone gafyonda ko hamugacobona arakazi ugena nyine gafyonda ko hamutwaje turabana makuru n'ibigano dutambutsa nga ini Burundi York nimboresha kure imwe rudendi gushitsa ko amakuru akomeye cyane na update kuriko biravera ku mirongo imbere ku rugamba muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kamuguheza aya makuru ndababwire yuko kuri ubu ngubu i Rusizi ni mu karere ka Rusizi, kandi aho kandi ni mu murenge wa Bugarama, nano ni mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Bugarama hariyo ibiko binini ubwirinzi bukomeye cyane bushobora kwivuna umwasi yo hava aturuka hose. RDF yoba yari yiyumviriye yuko ukugaba ibitero bikomeye cyane ku Burundi nanone vyari biko birikugwa n'ingabo z'u Burundi no bikivandanye, ivyo bishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ndazi yuko namwe nyene muri bakuru icabaye murakizi, atakindi no gucungera umutekano no kongereza inguvu. Uyu munsi RDF iriteguye mu ivyo bice bitandukanye, yiteguye kwivuna umwasi. Yoba yiyumvira yuko ivyabaye igoma ubwo M23 yafataga za Goma, murazi yuko abansi b'u Rwanda harimwe na za SADC zari kugwana kuri FRDC, murazi yuko zatanguje urugamba rwo kugaba ibitero bikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Mbega RDF yoba yari yiyumviye yuko Uburundi nabwo buri buze gutanguza ibitero ku Rwanda? Oya da, aho ndivyo kunda, kuko Uburundi nabwo nibaza yuko butohirahira kugaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu kibanye. RDF, FDNB ni bisirikari bikomeye cyane kandi bizwiho ubukerebutsi bukomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turaza amateka RDF yanditse za Mozambique, Central Africa n'andi hatandukanye. Murazi yuko ahantu za Darfur hagiye hirukanwa ibitwe nanone yitwaje ibigwanisho kandi yitera ubwoba. Turazi kandi kuri koti y'u Burundi FDNB ivyo yakoreye za Somalia n'andi hatandukanye. Ibi bintu birabandanya kuyiyangara. Reka tubigaruke ko miyani makuru akomeye cyane tubandanya kubashitsako. Ni mukanya gira sabone, mukanya tugaruke mwaya makuru. Sinodondagura vyinshi kuko sinobiheza, ndinga kugira ngo tubandanye kubana. Ndabemera cyane, murabe ingenzi kandi muri abagaciro. Imana ibahezagire.